yabereye harimo mu byo yategerezwa kwiga n'ikibazo cy'u Burundi. hariho abantu bavuye mu mihingo nka yose yo ku isi, abanyepolitike, abigisha kaminuza, abaserukira inama mpuzamakungu ya ONU, hariho mbere n'umunyamabanga mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry nawe ari hano. Ibyo rero ukwitaba iyo nama rero kugira ngo dushobore kuvugana icyo kibazo cy'u Burundi, na cyane cyane umuntu atanga umuco, kuko naronsa akaryo ko gutanga umuco ku bivugwa atari byo, kubibaza yuko igihugu cy'u Burundi kiho kirasha, kugira ngo amenye yuko igihugu cy'u Burundi ubu kibayeho mu mahoro n'umutekano, nubwo bishika hakagira abantu bigenza nabi mu kujya kwica abanyagihugu batagira gitabara, bamwe nk'abantu babibereye ahantu bariko barivuna akanyota, nk'abantu babibereye ahantu mu minsi mikuru hirya no hino ugasanga umuntu agiye kubateramo grenade. Mugabo ibyo ni ibikorwa ni ubukozi bw'ikibi Burundi buriko buragwanya mu Burundi, muri Somalia n'ahandi, kandi mukavuze yuko no mu bindi bihugu hariho utugwi nk'utwo tw'inkorabara. Mugabo tugira Imana ko Burundi buguma busenyura bene utwo tugwi, benshi bagafatwa abandi bakishikana. None ukurikije uko iyo nama nyine yagenze, ubona twavuga yuko harimo akunguko Burundi bushobora kuharongera? Ego cyane, kuko abantu benshi batari bazi ukuri ubu bakumenye. Benshi batangaye kumva ko ivyo basoma ibashikira bidasa n'ibiri mu Burundi ku muntu yishikiye mu Burundi, kandi nabonye ko banyuzwe n'inyishu nabahaye. Benshi baba mu bihugu hano hanze b'abarundi, hariho abavuga yuko Burundi umuntu agiyeyo acafatwa akamererwa nabi, agakorerwa nabi, abandi bakavuga yuko ni igihugu kiri mu ngwano, abandi nabo bakavuga yuko ari igihugu c'amata n'ubuki, ugiyeyo wumva wisanze. None wewe nkawe urongoye uri umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu, woshikiriza akajambo akahe ku bantu batazi neza uko Burundi bwifashe uno munsi? Icambere ntawukurikiranwa ntawufatwa atari karakurikiranwa n'ubutungane. Ikigira kabiri, ubutungane iyo bukurikiranye umuntu nka jewe canke nka leta, nta ufise uburenganzira bwo gushobora kubuza, kuko bufise igituma bumukurikirana, haba ariho amabi canke ikibi canke ibibi aba yarakoreye abantu canke igihugu. Naco gituma rero abantu batawotinya kugendera igihugu ni nyabagendwa, kiretse ubufise ico yiyotsa nabo cyo kwiragiza ivyo binyoma kugira ngo abantu ntibibaze yuko boza mu Burundi. Rero abaza mu Burundi barabibona, basubira inyuma marembe, ahubwo bakaja ku gatumba, bakaja kuraba imiryango yabo, hari bariko barubaka mu Burundi hirya no hino. Imigambi yabirabandanya atangorane, kiretse abo bantu rero usanga bafise ico biyotsa. Murakoze. Ndabashimira.